Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni yambonesha kuri mwe Rudende yabemereye kuja irabashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino hari bavyagiye baratangazwa mu binyamakuru bavyatangajwe n'abategetsi nkuru tuvana mu masoko yacu atandukanye ndetse n'ibindi tuba twatohoje irya nino turavyegeranya mukabikurikira umunota ku yundi. Ano makuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ku mukuru w'ibiro by'igisirikare yabogojwe ariko bikagirwa ikinyegezwa n'abategetsi ubwabo bakaba batariko barumvikana kwibogozwa rya General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo aracunzwe cane muhira iwe, abasirikare bahora bamucungera ndetse n'ibindi biriko birabera mu mpisho ubutegetsi butagomba gutangaza. Muraza kubikurikira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. President Ndayishimiye nawe arageramiwe ntiyorohewe n'ibihangange mu butegetsi bwiwe, turaza kugenda turabigarukako. Abategetsi batari bake barapfunzwe, abo ni bande? Muri ano makuru muraza kuvyumva. Turafise inkuru nyinshi cane mwagiye muranyegezwa, inkuru zivugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha, uyo nawe akaba ariko ararikoroza cane mu bimenyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi kubera inyifato ariko arerekana muri no misi. Byose muraza kubikurikira, mbere bamwe bakanavuga ko uyo ariwe yoba atwaye igihugu c'u Burundi mu buryo bw'ibanga, ngaho amategeko yose umukuru w'igihugu agenda arafata canke se n'izindi ngingo adashobora kubahuka kuzifata mu gihe Angelina Ndayubaha yoba atabimwemereye. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Turaza kugaruka ku bindi vyinshi biriko biragarukwa ko irya nino. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushize ko inkuru urajwa mu bambere bashikirwa nazo. Ano makuru yacu ka tuyatangurire ku nkuru tumaze imisi tubabwira, ariko ubutegetsi hakaba hari ivyo bwamaze kwemerera abarundi, bukaba bwavuye mu gacerere bukavugwa kwifungwa rya bamwe mu bo twababwiye ko bapfunzwe mu kinyegero, harimwo nk'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana ndetse n'abandi boba bakorana. Aho Kenny Claude Nduwimana twabwiye ko hari amakuru yakwiragijwe n'abari mwiperereza ko ngo yoba afise ikiroberi, ariko ayo makuru tukaba twabwiye ko ari rementanya. Ivyo navyo bikaba bije inyuma yaho umushikirizamanza kizigenza wa Republika yagirije uwahoze arongoye banki nkuru BRB ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uyo nawe akaba apfunzwe, turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Tubanze dutangurire kuri ino nkuru nyene narimejeje kukubwira, ariko nanone turaza kuguha inkuru y'umukenyezi yitirira umukuru w'igihugu agatanga amategeko ku bashikirizamanza. Iri naryo nibara ku mutemere mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke kubirabana n'ipfungwa ry'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana na Merari Muhiza. Abo bakaba bapfunzwe, bo bapfungiwe iki? Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye akaba yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru nyene kuri igenekerezo rya 10 Gitugu 2023. Pierre Nkurikiye akasanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati, terambere rusange n'umutekano, yamenyesheje ko Merari Muhiza hamwe na Kenny Claude Nduwimana bahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Pierre Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru ko gushika ubu ataco yoshikiriza kubijanye n'ivyaha bagirizwa kuko bagikoregwa dossier. Ivyo akaba bishikirije inyuma yaho hari haheze imisi hazunguruka amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'ihagarikwa ryabo. Iyo Kenny Claude Nduwimana akaba yaravuzwe cane ko yoba dodobereza abategetsi ku manyanga bakora mu matongo ndetse ayo bagiye barayihagira. Ivyo vyose bigakorwa ubutegetsi bubizi, ariko bukabandanya gupfukafuka ayo manyanga ariko araba. Iyo Kenny Claude Nduwimana we akaba yagirizwa ko yoba yaradodobereje abo bategetsi. Bamwe mu bategetsi rero bamudodobereje bakaba baranamwambitse ibara uko yoba afise umugwi w'ikiroberi boba bakorana. Ivyo Pierre Nkurikiye ntiyabivuze imbere y'abamenyesha makuru, ariko nkuko nyene mubizi twebwe amakuru yose aba yagiye aravugwa turayabashikiriza kandi vyose tukagenda tubabwira ukuntu vyifashe. Nyuma yaho rero haheze imisi hakwiragira amakuru atandukanye, ubutegetsi bukaba bwavuye mu gacerere. Petero Nkurikiye batazira cinjire akaba yabwiye
amenyesha amakuru ko Kenny Claude Nduwimana n'uwitwa Merari Muhiza bapfunzwe. Ivyo rero akaba Kenny Claude Nduwimana akaba yarasanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru JCTV, akaba yahagaritswe n'umurwi w'abapolisi 15 akuwe ku rugo iwe aho asanzwe aba ku Buterere ya mbere. Nayo Merari Muhiza akaba yarigeze kuba umuhanuzi agira kabiri mu buserukizi bw'u Burundi i Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu nawe tukaba twarababwiye ivyiwe ko yoba yarahenzwe n'umwe mu bategetsi akamugusha mu mutego. Idosiye ya Merari Muhiza tuzoyigarukako, ariko nanone kubijanye na Merari Muhiza akaba hari haheze iminsi bivugwa ko Merari Muhiza yafatiwe mu Gatumba n'igipolisi afise inkoho mu modoka, aho bivugwa ko yoba yaragiye kwiba. Idosiye yiwe nayo tuzoyigaruka ko mu buryo bw'idonido. Ariko ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire n'ayandi makungu bukaba bwaciye bumenyesha ko uwo Merari Muhiza atari umukozi wo mu bushikiranganje. Ivyo rero ubwo bushikiranganje bwabivuze mu gihe yoba yaratawe mu mutego n'umwe mu bategetsi bakomeye. Idosiye yiwe tuzoyigaruka ko mu buryo uramvuye. Pierre Nkurikiye akaba yemereye abamenyesha amakuru ko azobatuma ko hanyuma kugira ngo abamenyeshe aho izo dosiye zabo bagabo zizoba zigeze. Wewe ipfungwa ry'aba bantu babiri urarivuga kikije muri commentaire utubwire koko Kenny Claude Nduwimana yoba yagerezwa ivy'iciroberi canke nivyo kumudodobereza n'ivyo by'abategetsi boba baragiye baramudodobereza kubera ko yoba yaragiye arashira habona amabanga yabo. Niyo mutarakurikiye ivy'idosiye ya Kenny Claude Nduwimana urashobora kuja kuri ino chaîne yacu Karaba Inkuru duheruka gushirako ukazumviriza ukumva ivya Kenny Claude Nduwimana ndetse nabo baramudodobereje ico bamuziza. Hari inkuru nari nakubwiye yindi Pierre Nkurikiye nanone yarayerekanye umukenyezi yahora yiyitirira umukuru w'igihugu mu gutanga amategeko kubashikiriza amanza. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi Gitugutu 2023 Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yerekanye umukenyezi azwi ku izina rya Kwizera Claire bivugwa ko asanzwe yiba abantu akoresheje uruyeri, ibizwi nka escroquerie mu kinyamazuru, na cancane akabikora abanje kwiyitirira inzego z'igihugu. Pierre Nkurikiye amenyesha ko uwo Kwizera Claire yafashwe inyuma yaho ahamagaye ku telefone umushikiriza manza procureur wa Ntahangwa amutegeka kurekura abantu bari bafatiwe muri zone Kinama bagirizwa kudandaza igitoro c'amagendo. Amubwira ko ari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abimutumye. Nkurikiye akaba amenyesha ko uwo mukenyezi yavuga ko asanzwe ari umukozi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho ngo asanzwe ajejwe kumutohoreza amakuru mwibanga bamwe bita abasumyi b'urusaku. Uwo mushikiriza amanza akaba yaciye ahendahenda uwo mukenyezi kugira ngo amusange ahakorera babivugane neza. Hanyuma yumvise abandanya avuga ko ari umukuru w'igihugu yamutumye, bimutera amakenga kugeza avumbuye ko ari umutekamitwe, aca ategeka ko ahagarikwa. Petero Nkurikiye akaba amenyesha ko atari ryo ryambere uwo mukenyezi ahagarikwa n'inzego z'umutekano yagirizwa ico caha co kwibisha uruyeri no kwiyitirira inzego za leta, ariko mu nyuma bagasanga ubutungane bwaramurekuye. Nkurikiye akaba atanga akarorero ko mu myaka iheze aho uwo mukenyezi yabeshe ko ari umukozi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, aca atangura kwiba abantu abemerera akazi. Ico gihe Nkurikiye avuga ko uwo mukenyezi yafashwe amaze kwegeranya 1,1,300,000 y'amarundi, bongera bamutesha ayandi ashika ku 1,300,000 y'amarundi yaragombe yibe abantu mu kubabesha, ibizwi nka escroquerie nyene mu rurimi rw'ikinyamazuru canke igifaransa. Nkurikiye agahamagarira abene gihugu kurikanura muri iyi minsi kuko ngo abasuma babandanya biba bakoresheje aya mayeri. Petero Nkurikiye rero akaba yerekanye uyo mukenyezi yiyita ko ari umusumyi w'urusaku w'umukuru w'igihugu Generali Neva.
agenda aratera abantu ubwo bavuga ko arungitswe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Mu butungane umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yagiriza uwahoze arongoye banki nkuru y'igihugu ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Tumaze iminsi tubabwira inkuru zirabana n'ihagarikwa rya Dieudonné Murengerantwari yahoze arongoye BRB, bamwe bavuga ko uyu nawe yoba yarahenzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukamukoresha ivyaha vy'ubusuma ndetse n'amanyanga muri BRB, cane hakavugwa kuri dossier ijanye no guhindura amanoti, ariko ubwo butegetsi bwamara kumukoresha amakosa bugahindukira bukamufata bukamumfunga. Bamwe bati iyo niyo membo ya CNDD-FDD, baragukoresha amakosa mu nyuma bakaza bagufunga. Ariko nanone bamwe bati abarundi baratangaje cyane, uno munsi baragukomera amashi ejo bakakwita umuhemu. Dieudonné Murengerantwari apfunzwe azira dossier ikomeye irimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nk'uko biri mu itangazo rero rigenewe abamenyesha makuru ryasohowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza kuri uyu wa kabiri genekerezo ry'icumi w'igitugutu 2023, rimenyesha ko wahoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ku mvo z'amatohoza co kimwe n'umudandaza azwi ku izina rya Niyonsaba Sylvestre bivugwa ko bakoranye ivyo vyaha. Dieudonné Murengerantwari hamwe n'uwo Niyonsaba Sylvestre bakaba bagirizwa ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, kurya ibiturire vy'umurengera, corruption passive, kunyegeza amafaranga, branchement d'argent, hamwe no kunyuruza amatungo menshi ya leta, ibizwi nka détournement de biens publics mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza akaba amenyesha ko ubu abo babiri bariko barabazwa kuri ivyo vyaha bagirizwa. Leonard Manirakiza akaba amenyesha ko inzego zikora amatohoza ziriko ziraronka amakuru mu buryo bworoshe kubijanye n'ingene bakoze ivyo vyaha, akaba arangiza agabisha inzego za leta zica amatwi mu kubandanya ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Akaba amenyesha ko ubutungane bugiye kubandanya butuza bene iyo ngendo kandi ko butazokwihanganira abafise ingendo mweniyo. Twobibutsa ko Dieudonné Murengerantwari aheruka kubogozwa mu buyobozi bw'ibanki nkuru BRB kuri uyu w'Imana genekerezo rya 8 gitugutu 2023. Imbere yaho hakaba hari hazungurutse amakuru avuga ko yoba yaraye mu gasho k'iperereza abazwa ku vyaha yagirizwa kuba yarakoze igihe yari mu mabanga yo kurongora ibanki nkuru BRB. Amakuru twababwiye kandi avuga ko igihe yafatwa yajanwe mu biro kuri banki nkuru nyene, agaca ajanwa ahantu hose ari kumwe n'abamufashe agenda arazunguruka ivyo bariko barasaka nta wabimenye. Ariko nanone bamwe bati impembo y'intwaro ya CNDD-FDD niye. Dieudonné Murengerantwari murazi ko yakoranye mwibanga rikomeye n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito mu guhindura inoti bipapuro. Izo noti z'abategetsi benshi muri bo bari mu gahinda gakomeye, ari naco gituma ngo baba bariko barategura gutembagaza perezida Ndayishimiye kubera ko yabateje ubukene kandi akabateza ubukene mu gihe yirengagije ko ivyaga igihugu c'u Burundi kirimwo, ubukene igihugu c'u Burundi kirimwo vyose biterwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD, kandi nawe nyene akaba ari muri abo bategetsi. Gutyo rero ngo ntago batahura ukuntu abagiriza ubusuma canke se kwigwiza ko itunga ry'igihugu, mu gihe nawe ariko aravugwa mu bintu biteye ubwoba cane, nkaho twababwiye ukuntu hari amatongo y'abanyagihugu yabateshejwe izabo yihagiwe n'umuhungu wiwe. Uyo muhungu wiwe akaba rero yarihagiye amatongo, akaba ariko arakoreramwo ibikorwa vyiwe, agahingamwo ibijumbu. Ivyo bijumbo navyo bigakogwamwo ibisuguti, ivyo bisuguti navyo bikaba bigugwa na leta y'u Burundi kuko yamuhaye amasoko yo kuja arabijana mu mashuri yose atandukanye mu gihugu. Ivyo rero bikerekana ko nubwo perezida Ndayishimiye avuga ko abategetsi bandi ari we ari intungane, abandi ari abasuma, ariko nawe aravugwa mu madosiye akomeye cyane. Twarababwiye ivya dosiye y'ishirahamwe Prestige. Iryo shirahamwe Prestige rikaba rihabwa amafaranga atari make, kandi ayo mafaranga amwamwe akabava mu banki nkuru y'igihugu. Ariko ba Dieudonné Murengerantwari
ntware nibo bariko barabigiramwo bakagenda barabogozwa bapfungwa. Ivyo byose rero ngo bigakogwa kubera ko babahenda bakabakoresha ibintu bibi cyane, mu nyuma bagaca bafatwa bagapfungwa. Ivyo ni mu ntumbero yuko Perezida Ndayishimiye yiyeza akerekana we ko atavyaha afise. Ariko iryo shirahamwe Prestige bivugwa ko rigiye gukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, iryo shirahamwe riravugwa mu manyanga menshi cyane nko kugurisha igitoro mu gihugu ca Kongo ndetse no mu bindi vyinshi cyane. Murazi ko iryo shirahamwe Prestige bivugwa ko rigiye gukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ariko aranavugwa ko cyane muri kino gihe ariko arerekana ko afise inguvu zidasanzwe, aho mbere ngo yoba ari nawe atanga amategeko mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nta tegeko na rimwe rishobora kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye atavyemeye. Tubibutse ko Angelina Ndayishimiye ari we yahoye mu gihe hafatwa General Alain Guillaume Bunyoni, kuko ngo abategetsi bari bateguye umugambi mubi wo kumugirira nabi, ariko Angelina Ndayishimiye agahoyahoya akavuga ko gose kwica General Alain Guillaume Bunyoni ari ukumena amaraso y'abantu benshi mu gihugu c'u Burundi. Ivya Angelina Ndayishimiye navyo biriko biravugwa ko cane, ariko turiko turabategurira inkuru ku buryo bw'idonido. Tuzogaruka cane ku nyifato y'uyo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, aho bamwe bavuga ko ariko arakora ibikorwa vy'akarorero, ariko abandi nabo bakavuga ko Angelina Ndayishimiye ariko arigenza nkaho wamengo n'umukuru w'igihugu. Ibi vyose tuzobigaruka ko mu nkuru turiko turategura, inkuru twakoze kwa matohoza menshi cyane n'ibiriko biravugwa kuri uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Mwibuke ko General Alain Guillaume Bunyoni nawe apfunzwe yagirizwa ngo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, harimo gutunga ibigwanisha atari kuri we, harimo gusuzugura umukuru w'igihugu. Abategetsi nka bose bariko barazira dossier zenda gusa n'iz'umushikiranganji n'iza General Alain Guillaume Bunyoni, ariko nanone ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buraguhenda bukaguta mu makosha, bagamara ko yagutamwo bugaca bugufata bukagupfunga. Ariko Perezida Ndayishimiye ivyo ariko arakorera ivyo bihangange nawe ngo ni vuba birashobora kumushikira, kuko ishavuriraniga gose kubera ko abategetsi nka bose neva abita basuma akabita abanyonyezi. Bose rero ngo ishavuriraniga kuko ariko ariyeza, kandi nabo barafise amadosiye akomeye cyane bamuzi ko, gutyo rero nabo bashobora kuyashira habona, kandi ngo ari naco gituma bariko barategura kumwikura, kuko babona ata amahoro bazogira mu gihe Perezida Ndayishimiye yobandanye uwo murindi wo kugenda arigezayo uwo wese atavuga rumwe nawe. Ariko nanone bakavuga ko systeme ya CNDD-FDD ariko arayisambura umwanya ku mwanya. Tuvuga ku vya systeme ya CNDD-FDD, hari amakuru anyegezwa kandi akomeye cyane kuri dossier y'urupfu rwa Peter Nkurunziza. Twababwiye ko hari bamwe mu bategetsi shavuriniga kubera ukuntu Perezida Ndayishimiye ariko ariyerekana ko ari umuntu mwiza cyane, ariko nabo bakaba bamufise ko amakuru ateye ubwoba. Ivyo navyo tuzobigaruka ko General Alain Guillaume Bunyoni avuga ko apfunzwe mu buryo bubi cyane, ashobora no kugira ikibazo akabura gitabara. Uyo nawe arabitsa amabanga atari make, umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu gihe amakuru ajanye n'urupfu rwa Peter Nkurunziza yabamaze kuja habona. Muzobikurikira navyo nkuko twabikubwiye. Iyo wapfyunze kuri subscribe, amakuru yose mwene nkaya aragushikira umunota ku yundi iyo duhejeje kuyegeranya no kuyatunganya. Twababwiye ko tuza kugaruka cyane ku nkuru irabana n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yoba amaze indwi zibiri yarabogojwe mu mabanga, ariko ibihanganyo bikaba biriko biraharira. Perezida Ndayishimiye akaba ariko aratega ubwoba n'amanama y'urutavanako y'ukugumiza canke ukuvana mu mabanga General Prime Niyongabo. Amatwa dusumira ngo umutekano wa General Prime Niyongabo wobubangamiwe mu gihe abasirikare bahora bamugendanira bahinduwe, bamwe bakaba bajanywe rero ku kirimba c'umukuru w'igihugu agahabwa abandi bamucungera umutekano batazwi. Hari ubwoba bwinshi cyane ko Prime Niyongabo ashobora gufatwa umwanya n'umwanya. Amatwi adusumira ngo yoba apfungiwe muhira iwe, ibizwi nka house arrest, aho umuntu aba yugaraniwe ahantu ariko adashobora kwidegemvya canke akore ibindi bikorwa
vyose uko avyiyumviriye. Ivyo rero vyose tukaza kubigaruka ko makuru yacu n'ukuntu umutekano wongerejwe cyane, abasirikare n'ibikoho bikomakomeye biriko biregeranywa cane bikanaboneka mu micungararo yo kwa General Prime Niyongabo. Ivyo babiriko biraba nta ubizi, murazi ko abategetsi badatangaza amakuru, iyo biriko biraba babitangaza mu nyuma bimaze igihe bibaye. Ivyo navyo twamaze kubimenya, ariko turacariko turabitohoza ko muraza kubikurikira mu makuru yacu yo hanyuma. Mu gusozera tubabwire ko amakuru dufise avuga ko ifatwa n'ifungwa rya Prime Niyongabo ryateguwe neza cyane na Perezida Ndayishimiye, ariko nanone hakaba hari umurwi w'ibihangange bitamworohereza, kandi hakaba hariko haraba ugusukamwo mabisi kwa General Prime Niyongabo na Neva. Ariko nanone umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Ndakugarika akaba yararahiye akarengwa, akavuga ko adashobora kwemera ko Prime Niyongabo kugwa mu mabanga bivanye n'ukuntu yafashije ubutegetsi bwa CNDD FDD mu biringo bitandukanye, yoba mu kiringo ca gatatu canateje impari ca Petero Nkurunziza n'ikiringo ca mbere ca General Neva. Kuri ubu nyene nawe ariko arahakwa gutembagazwa umwanya n'umwanya. Inkuru zozo ni nyinshi cyane tuba twabateguriye, wewe urafyonda kuri subscribe muri buri kanya buri munota tuba dushirako amakuru ukamenya ibigenda biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Mu kanya turaza tubashikiriza izindi nkuru nyinshi cyane zirabana n'ivyo tuhejeje kubabwira.